Nyama Pro yanditse apostinga ku rubuga rwiwe rwa Facebook ndetse no kuri status ya kuri WhatsApp yiwe avuga ati ngo breaking news, MC Yvan nakiri mutima w'u Burundi ubu yabaye mutima wa kinama akihorera. Umuhungu yakomeje kugendana n'abandi bakobwa yibaza ngo mabuja ntabimenya, ariko kandundura yaje guhagarika imfashanyo yatanga ku muhungu atatangura gukena. Aho mbere yatanguye no kubura amafaranga yo kuriya inzu ya etage bari bamushizemwo. Sha jeni baza yuko atanzu nagura mu gisagara kandi umupanga yapanze ari muka. Yego. Ndo hambavu yico narabonye post yakoze ariko nta ruhara na ruhari kuko nari maze iminsi nkicwe n'amagara n'ubundi acakicwe n'amagara. Yeah. Shambona ya postinze ngo ya depression. Ego wakukara. Yeah. Ndabaza ati depression izananye kuki. Usomye kumbona ngo cena madamu nitukiri kumwe. Musanzwe y'umuntu yimutse none mani ni yimukara n'ivyiwe byose. None hano yimukiye ni hato yacane ku buryo hatokwira umuduga muto. Uzogenda kwerekeye imodoka y'iparitse. Mana yanje. None nyama basi twibiye akabanga k'umuntu ahora guha amakuru. Kumuntu ahora guha amakuru. Wosanga bari muri babandi Yvan ahora gaburira akanywesha akaboreza ku buryo nyene bica birangira abamusavye nibatawure yuko yabuze bagacatangura kumusede nyene nk'ibisanzwe. Itondico nuko muri abo jewe ntari. Ego. Nyene we nurimwo pe. Ariko rero none nimba gwaye depression ni gute byaca byaba ngombwa yuko agenda kugwarira mu bitaro? Oya none bisa nkaho mengoro byagukoze ko mutako nimba ucu ugenda gusora invitation ya Mariage kandi atari bwagere kugira ngo umwemeze gusa canke urayuwe. Urabona twe dukurikirana n'abantu benshi. Turabona amakazi y'abantu benshi bagiye batandukanye. Yep. Rero bibaye nakagatima kacu dufise ko kuvuga ati batanseze mwari. Ko yuko Fanny Lavin yagize mariage inda yiwe irimwo uranapoetinga yambaye kijya gikanzu kijya kiboro kirekire cha black. Ariko mu nyuma ubunya aravyaye kandi nta minsi 3 iheze avyaye. Duharuye amezi inda yakwija amezi 9 kubera ko yagize mariage aciye amezi 10 agize mariage kandi urumva mu cama kinda yinjiye agishika mu rugo. None gasha simva ko wari waramubeshye agomba kumusaba imbabazi. Inda yindiye agishika mu rugo urisi Mariage yabaye itariki zingani yabaye itariki 9 zo kwa gatatu. Bula kuzo Sengaa media kanize ku meze fresh umuherere wose jinda meze neza mwe by'ugego ruri hejuru cyane zo reka ndabasuhuze nyene ku bantu bari mu gitondo. Hi, good morning, mumeze fresh nyene abantu bamaze bajyanye nawo ni bari good night nubwo munasinzire nyene ibintu nk'izo. So guys anya nshaka kuganira no guest ahari nta mu guest ahari gusa abatumire bacu tuza kuvugana nabo kuri telefone nk'ibisanzwe. So ikitugiye gwa no kuri no mwanya sikindi ni ibintu biriko biracacana nyene kuri social media nyene kuri MC Yvan mutima w'u Burundi. Nyama Pro ari ibintu yatangaje aravuga ati ngo ibintu byerekeye private life ya Yvan. Bishobora turavuga ati rero ni nshigiye ku ma commentaire canke y'ibintu abantu benshi bagiye bakomanta inyuma ya Yvan gupostinga kuri status y'ivyo bintu Nyama yanditse. Ndavuga ati bino bintu kweri ngomba kubiganirako kubera ko arimo n'inyigisho ikwiriye kandi hagije. So by the way kwa tubaye tugere kwa kuri breaking news ya Nyama Pro ariko yahize guhinduka yani icicika ngo fake news kuri MC Yvan. Nyama Pro yanditse apostinga ku rubuga rwiwe rwa Facebook ndetse no kuri status ya kuri WhatsApp yiwe avuga ati ngo breaking news, MC Yvan nakiri mutima w'u Burundi ubu yabaye mutima wa kinama. Haciye amezi menshi ahuruye abasore bangana ngo bamuherekeze kwimenyekanisha iwabo n'umukobwa yari yamukunze yani Predote atangura kwizeza abantu yuko agiye kuba umugabo yubake hambavu yo kuba yamwihanganira muri scandals nyinshi z'abakobwa umugore akabimenya akihorera. Umuhungu yakomeje kugendana n'abandi bakobwa yibaza ngo mabuja ntabimenya, ariko kandundura yaje guhagarika imfashanyo yatanga ku muhungu atatangura gukena. Aho mbere yatanguye no kubura amafaranga yo kuriya inzu ya etage bari bamushizemwo acagurisha imburgini y'imodoka bari baramuhaye
kugira ngo akomeze kubaho ariko anasaba imbabazi kugira arabe ko mabuja yo mubabarira. Byabaye imfa gusa kuko n'amafaranga y'imodoka yariye arahera, birangira avuye muri ya etage yabamwo aja kunyegera muri ghetto mu Kinama. Ubu ari muri technique zo kwigwaza yuko depression yamufashe kubwo kubura igice cy'umutima wiwe, kumbe ari mu bukene. Gusa mabuja ifite umutima mwiza kuko niyigeze amwaka ikintu na kimwe mu byo yamuhaye. Ivyo rero nivyo Nyama Pro yapostize ku mbuga ziwe kuri Facebook no kuri status. Akenshi Nyama Pro bamuzi nk'umu analyst, ngo arafise ukuntu yanalize ibintu ngo kandi yapostinze ibintu aba ari ukuri. So before ko tumamagara rero MC Yvan kugira ngo atubwire ukuri kuvyerekeye bino bintu, Yvan amaze kubishira kuri status, abantu bagiye bakomanta rero kuri inuzeye kuri status yiwe baravuga ati inyuma ya Yvan gupostinga kuri status yiwe aba kujya kuntu yufasanganye ko Yvan n'umustar afise abantu bamukurikiranye nk'ibisanzwe. So byaciye ngombwa rero yuko abafana biwe bamwe bagenda bakomanta bashaka feedback kuri ivyo bintu Nyama yamuvuze ko. Bamwe yani avuga ati none tumukorera iki, tuje kumuhotora uwo muntu nakoroheye kweri. Abandi ati pole sana mwene uyo kuri mariage ucu muhifana 8 canke 12 agasoba kenshi kugira nigiye vyoshika akibagira ko wagize mariage inshuro yasovye ntizizomukundire ko avyibagira. Mana yanje kuba umustare ntabyo bifise ingaruka nyinshi kweri. Jewe ndamwanka ntamuzi uwo muntu numubeshi cyane, ahanja ko avuga ngo Nyama yuko ari umubeshi. Mwenewe cutera umuha ubutumire bwa mariage kugira aronka makuru menshi yizewe yanariye kuvyo mwamuzimanye. Erega iyo ninzara igira imuhenure. Amanashema aravuga ati mumbikire niba mukoreko boba bamugiriye nabi, bisanga umengo bafise amakimbirane. Kuko nganya Ivaci yavuga ati ngo aho giyeko ayo yamukoreye araje abihore. By the way, turakomeje. Wisiguye babifuye brother, weka usha man ureke avuge ji. Uzukuntu nankwa umunwa wiwe w'ububeshi. Yaba yavuga byo hari sawa. Nkanka ukuntu abeshera umuntu. So guys, izo byari biri muri inuzeye feedback y'abantu bakomanse kuri status ya MC Yvan. Ntabwo ari ngombwa ko tugenda kuvyo yani abandi bakomanse kuri kwa Nyama nyene ibintu nk'ivyo wenda kugira ngo nabarambira reka dufane na mu telefone MC Yvan kugira ngo tubashe kubivugana ko bino bintu adwereze umuco wa nyawo. Mbega byo koko Yvan yaramaze kuva muri yanzu yabamwe. Mbega koko Yvan yaramaze gutandukana na wa mugore wiwe bari bamaze gutangwa gupanga gahunda zo kugenda kubana. Chage bimeze gute? Ubwo rero amakuru ya nyayo ni Yvan wayafise kuko niwe vyega. Reka twumwumve nyene nk'isanzwe. Yvan mutima w'Uburundi. Yes, hello. Ni sawa muta? Amahoro cyane. Ego muzee. Arwavuze ati ngo nukiri mutima w'Uburundi mutango sigari mutima wa Kinama. Nawe ni Nyama Pro. Ewa umva nyene subizi ko ari umu analyste gusa rero sizi umuntu yamuhevye ico kinuzeye. Ahumva aranaliza ibintu agenda huza ibintu kubyo abantu baba basanzwe bamuzi yuko ivyo avuga byose ari ukuri. Gusa rero Yvan ukungene fize na igindi gice ndakuzimwo caravuga ati reka ndakuvugishe uvyivugire. Ati ego Yamana aracari ko arirondeza. Yeah. By'ubuzima byaramucanze naramenya atore. Yeah. Yavuze cyane kenshi genda kunda kumusapotinga ngo. Yeah. Ugira abantu kunyira zoshika ni bon. None akomeza kunyene agenda asevye abantu kuko yavuze ati yuko ubungubu ngo nukiba ahantu muri kuri ya etage yamwe waba kuri yanzu ya nziza cyane. Ayo makuru niyo canke n'ububeshi. Sha jeni baza yuko atanzu nagura mu gisagara kandi umupanga yapanze ari muka. Yego. Ndo hambavu yico
narabonye uduposti yakoze ariko nta ruhara na ruhari kuko nari maze iminsi nkicwe n'amagara n'ubundi acakicwe n'amagara mbona yapostinze ngo wayi depression ego akukara ndabaza ati iyo depression izananye kuki usomye mbona ngo ce na madamu nitukiri kumwe cyane kuva umenga no nsora invitation mariage n'ubu atarahagera oya none bisa nkaho umengo byagukoze ko mutako niba uca ugenda gusora invitation ya mariage kandi atari bwagere kugira ngo umwemeze gusa canke urayuwe urabona twe dukurikirana n'abantu benshi turabona message y'abantu benshi bagiye batandukanye rero bibaye n'akagatima kacu dufise ko kuvuga ati batanseza mwari ego abenye cyokogwa uyu mwanya haca n'umubiri wabikoze yuko agifite ibinjana byo kugira ngo yiteze imbere naciye mvuga ati reka tumureke none bega madami shemeji nyuma yo kubyumva wowe yashiye abyifatamwo gute abastati yanje urabona ko yabyumvise na stati za wabona ati raba stati zanje uraza kubona ukuntu ya banki yakushyiyo urumva kuko ama screenshot jene nagize yo ku mugoroba gusa rero ntabwo nari nabonye neza yuko ari yindi wari wapostinze uvuga kuri reaction yiwe muri rusangi story kandi ushobora no kuri mu kiganiro wenda ego cyane muta oya muze uranabizi neza yuko bro wowe ugwego ruriko ntabwo ari wa muntu wo gutungura naco gituma nabanje kwaza kubikubwira muze baba ngo manda gutelefone mu kiganiro kuko urabizi jiste nyine yuko twebwe tutari buri babandi ba postinga bagendera ku bintu ngo ukungene byavuzwe rero story ukuntu abarundi tumeze abarundi tubeshejweho n'udusaku ego tureture ukunuku anemo tewe na madamu tumeze neza nta kintu cahindutse kandi nubwo cohinduka je nibaza yuko ntigeze nganye ubuzima mujya mu petikura mujya mwana nigeze nganye ubuzima mujya mwana kandi ngira ngo nta nubwo tuzopfa tunganyije umuntu wese azogira ubuzima bw'iwiwe cyane rwose je gusa ndamwifurije gutera imbere ku kijyanye n'inzara akomeze gutera imbere none muri yo systeme nyene yo yama breaking news muri fake news cyane ubundi imana yadushize imbere iciza n'ikibi idushize imbere inzira yagutse n'ifunganye kugira ngo umuntu ahitemo ubundi we nyene ubwiwe niwe abona inzira mushikana rero atera imbere mwifurije gutera imbere uburyo bwoteramo imbere na konti niyabona yuko muri za kote negative ariya kene guteramo imbere ego MC Yvan arantu wari wapostinze igihe status iraho on igihe ya mbere ucura twengura avuga ati ngo Nyama ndagukunda cyane ariko inyuma yo kuvuga ati Nyama ndagukunda cyane wacu ugenda ushiraho izindi screenshot z'abantu bagiye bashira feedback kuri bijya bintu nyene Nyama yagerageje kuvuga ko mbega igihe Nyama ndagukunda cyane yari yanyayo canke iko ari kumunafiki kama kawaida abyo majenga ndamukunda tro ukunda akora mu tuntu twiwe ofete yewe wanashaka sinabikoze like sinabyakiriye muri kote yo kumva yuko ngo yansebetse yagize gute kuko ndabizi neza ibyo yavuze sivyo ibyo yavuze sivyo nta n'ukuri kwabyo bihari je n'ubu tuvugana ndi mu bitaro ndakwaye ese na pocket for damage jewe nshoboye kuba hospitalize ariko uri mu bitaro ugwariye none kugira ngo ega mani uri mutima w'u Burundi ubwo nyene abantu benshi bagufise ku mutima kugira ngo yiste nyene exactly kuri ivyo bintu nyene banabonye Nyama yagize bikaba shocked nyene kibidi hata tuje kukutembelea mzee kuri mezo medikara mubwiza yego sawa muto kandi pole sana mzee kuba twanakuvugije umwanya muremure kandi ugwaye sasa murako yego rero gukikwa n'amagara no kuba muri depression n'ibintu bibiri
bitandukanye rero je Nyama sinabifashe muri kote yo kumva yuko bari ko aransebya ariko aragiye ahubwo nibaze yuko amaze igihe kirekire abona ntariko ndakora agavuga ati na mutite reka ndamubyonge bafagaruke mu gakingo ariko ndafatiriwe nyine ndiko ndakora. Okay. Ubwo rero reka niteze muri iyo kote juste kuko Nyama ari mu bantu bafasha industry cyane. Yego. Amajambo yiwavuga twaba umenga ari muri kote negative birafasha umuntu umunyempano gusubira kubyuka uvuga ati kuri baracanye mukareka nanje shemo gatege. Exactly. Yego. Sawa sawa mdaba, reka tugushimire sana ku mwanya wawe. Asante sana. Yvan Kagawa nkuko mwavyumvise guys agwariye kuri maison médicale ni mubwiza. Ego. Sasa rero ni ukuri we mwakumvise yuko ni izo Nyama yavuze byose yuko atakuri na kumwe kubirimwo ahubwo jise ngo abashaka gusa gushusha imbuga wenda no kubasha kumugarura mu gakino biva rero kungene Yvan amazi imisi atariko arakora. Ariko inyuma y'ivyo onya rero ni inyuma y'ivyo onya Nyama yanditse ibintu yabanje kwaza gutekereza. To be honest, I'm going to call him. Ntabwo namumenyesheje ko ndi mu telefone. Ntabwo namumenyesheje ko ndi mu telefone, gusa ngiye kumutelefona Nyama nawe twumve ni aza kubivuga ko iki kuri binya Yvan ababariye bakunzi basenga media. Nyama pro, Nyama. Nyama. Katumwumve Nyama pro. Nyama pokea simu mzee, pokea simu. Oyo Nyama. No? Ni sawa? Safi. Wewe ni ukivyuka wewe? Tena byitsekera sizere nari mbyutse. Oya navyumvise kweli n'urujwi rwa nago bimeze nka runini kuko byutse. Ubu ufise urujwi runini sibize ko tumanza kuryamana kenshi. Nyama jendi mu kiganiro ngaho mwaya tuvugana. Urumva nako ndakora kuri bijya bintu wapostinze bya Yvan. Rero ni Yvan turaganiye na aravuga ati mani ngo wewe ukurirondeza umva ukiyene gutera imbere kandi ngo kukuntu postingamwo ibintu biri buri kote negative ngo biramufasha sana kugira ngo abashe kuvyuka ngo asubire kandi gukora. Yani ngo wabikoze kugira ngo umukome agaruke mu gakino canke mu kazi ariko ngo nta kuri na kumwe bikubirimwo kuko wanatubwiye yuko umwanya agware no kuri maison médicale mu bwiza. Yego none wa makuru mutama uba wayatohoje neza. None nturi kumwe na nyirayo. Sa? Nturi kumwe na nyenayo. Nyenayo? Nyenayo iki? Nyina makuru ntimuri kumwe. Oya na mu telefone ubwe nawe ndagutelefone. Ego. None nimba ari kugira vyuke wumva adakwiye kunshimira nimba ari kugira ngo ndamuvyure. None wowe nicanga warose makuru gusa yuko yimutse kandi kwicambu kiye kuko aciyavuga ati none bwasha ntabwo ari ubaka inzu mu gisagara kandi kwimuka ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Yumva we ashobora kuba yarimutse bisanzwe ariko apana kuja ngo muri ghetto nk'ibisanzwe kandi ngo ivyo byo kuvuga ati ngo agwaye depression ati ngo amubesheye cyane. Ni imodoka yarimutse. Oya none umuntu yimutse mutanimukana n'ivyiwe byose. Yo my goodness. Tasha Mariage nibiteri daje nabatemwa gade agakopo. Akaderi ko bataze gusaba akaderi ni etware wisa etware seti ucuyitanywa amafaranga ushaka. Yaga ngo ni muduga warimutse ariko kameme iyo umuntu yimutse reka tumumve Nyama. Ego oya nye mu bisanzwe muta utwinti twari tumeranye. Umusanzwe iyo umuntu yimutse none mani ni yimukara n'ivyiwe byose none hano yimukiye ni hati hacane ku buryo hatokwira umuduga muta.
uzogenda kwereka iyo modoka y'iparitse. Mana yanje. None Nyama basi twibiye akabanga k'umuntu ahora guha amakuru. K'umuntu ahora guha amakuru. Wosanga bari muri babandi Yvan ahora gaburira akanywesha akaboreza ku buryo nyene bica birangira abamusavye nibatawure yuko yabuze bagacatangura kumusevya nyene nk'ibisanzwe. Icyo ndico nuko muri abo jewe ntari. Ego. Nyene we nurimwo pe. Ariko rero none nimba gwaye depression ni gute vyaca byaba ngombwa yuko agenda kugwarira mu bitaro? Depression akaba ari muhira. Ari gutekinika kugira bamubabarire. Kumbe niyo mpamvu bavuze biya boro wanditse ati ngo ari muri technique yo kumbwira mubabarira acaragwara ngo kumba gwaye ubukene. None Mani Nyama ko wabonye status za Yvan ama screenshot y'abantu biyo kungere bavuze ko bazoguhotora. Bahotora nde? Wewe mu gihugu cande siti wacu twese. Nyene gusa niko bavuze je niko vuga ivyo bavuze. Bahotora urababwira iwacu. Urababwira ndabahikaranga muntu basomi wacu. None Nyama none ko nyuma y'ivyo wonya ntarabonye postinga no kuri kwijagane uko turega nibi vya nuzeye vya Yvan. Kuri bijya vya Fanny Lavin navyo kuta warapostinze ubwa mbere uvuga ati ngo upointinga kunda Lavin yuko yagize mariage afisinda ariko yavyaye hageze. Mbega ninda yari yatevye kuvuka canke niwe wibeshe? Hageze ushatse kuvuga? Yani yavyaye hageze amezi 9 kameye kuko mariage yakoze aciye amezi 10 yakoze mariage kandi urumva inda kwinjira mu kwezi kwa mbere ivyo ni ibintu bishoboka. Kuyiharurira ngo vyaye hageze yinjiye cyari wari uhari. Oye no sivyo vyivyo ndiko ngomba gushingira ko umva ko mariage aciye amezi 10 kandi ubunya amaze kuvyara bisigura ati rero umwana amara amezi 9 mu nda. None ko wari wavuze ati yuko yagize mariage afisinda. Mbega ninda yatevye kuvuka canke niwe wibeshe? Inda yatevye kuvuka gute ahubwo yararenze. Yararenze. Oya Nyama. Ivyo ni ibintu bishika umuntu indiga ikavuka itageze canke igateba kuvuka n'ibisanzwe. Yani ico shaze gusobanura rero niki ni kubera ko urumva kiriya gihe habaye nuze gukomanta uvuga ati ku bintu vyerekeye ibiki just like yuko Fanny Lavin yagize mariage inda yiwe irimwo uranapoetinga yambaye kijya gikanzu kijya kiboro kirekire ca black. Ariko mu nyuma ubunya aravyaye kandi nta minsi 3 iheze avyaye. Duharuye amezi inda yakwije amezi 9 kubera ko yagize mariage aciye amezi 10 agize mariage kandi urumva mu cama kinda yinjiye agishika mu rugo. None gasha simva ko wari waramubeshe agomba kumusaba imbabazi. Inda yinjiye agishika mu rugo urisi mariage yabaye itariki zingani yabaye itariki 9 zo kwa gatatu. Ego ama umwana avutse itariki zingahe? Itariki kana akazi ukwezi kwa mbere. None asuva kwa amezi 9 ukwezi kwa mbere. Okay. None hari huguruye rero gushika kugira ngo Norasi kashika arongera inda direct. Kare wamuhungu were. Nyama amezi 9 yarageze mutama kandi none abavyarakomeza 8 n'amayinga babaho. Ariko n'abavuka ku kwezi 11 babaho. Nyama we nta muntu yo gushobora gusa reka tuzogutunguko. Nyere aba kandi wakoze ku mwanya wawe. Sawa. So wari wakunze ba Sengaa media nyine vyashiba ngomba gitine yuko duvanga muri akantu ka Lavin nyine nk'ibisanzwe kubera ko tunamukeza vyanyavyo kubera ko gitine yatuvyariye umwana gusa to be honest rero ni je sindi umu analyst ngo ninze nivugisha ati ngumva ngo yatuvyariye umwana kunuko kubera ko ntabwo nzi umwana yavyaye ko ari umungu canke yuko ari umukobwa gusa ico ni yavyaye umwana. Ego kandi vyonya nivyo gushima cyane nyene mu bana sanzwe afise ugiye gatanu reka tubakeze nyene nk'ibisa tubavuga ati Fanny Lavin nyene subirayo ni ababasha ariko nubasisi bamubwiye ati ngo subirayo ni ababa nyene ibintu nk'ivyo kandi rero nukuri kubizekeye nuzeye Yvan abantu butibaza yuko Yvan ari mu bitaro yavuze ati yuko agware muri
muri medical yani ajya boro ni mamezo medical ibirimo yani ni mu bwiza nyene nk'ibisanzwe hama ku barigiste nyene bakeka nyene yuko aho makuru atari yanyayo ni uca wishikirayo ukagenda kwiganirira na Yvan nyene nk'ibisanzwe mubwira ati muze pole kuri depression canke muze pole kubugwaye canke muze pole kubukene kuko ivyo Nyama yagiye avugamwo harimo kimwe canyaco nyene ibintu nk'ivyo onya so rero guys reka ndabashime ku mwanya wanyu nyene bende kamera twari kumwe na